Okay, ndabona mu inshuti namwe yageze musanzwe mukurikirana YouTube channel yacu iyo nayo akaba ari Adam Gata TV. Nkuko musanzwe mumenyereye bisanzwe tubaha ibiganiro bigezweho kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi ngiye kubaha ikiganiro kivuga ku mustar raho wo mu Rwanda asekeje. Umustar azi ku izina rya Chris izi mu Rwanda. Ejo bundi yagiye kuri stage, amaze kuja kuri stage, iyo stage nayo ikaba yari iriko umustar azi ku izina ya Melody, novuga ko ari Melody gusa ni Bruce Melody. Yagiye kuri stage iriko Bruce Melody nawe aho rero bari uwo mustari azwi ku izina ya Chris Easy yarasanzwe asuzugura Bruce Melody amubwira ko amurusha impano yo kuririmba, amurusha be n'ikintu bitwa igipfusi. Akimara ari gushika kuri stage mu bintu bitunguranye Bruce Melody yakubise ikintu bitwa ingumo, ayikubita umuntu bitwa Chris Easy. Ubu tuvugana Chris Easy akaba ari mwavurirwa mu bitaro by'i Burundi aho bitwa Kurikirana, aho ni hari mwaravurirwa mu isoko ikotebu niho bari mwamuvurira kubera ko bari mwaramuha imikeke be n'uburobe kubera ko mu Rwanda bisanzwe atabihari. Muganga dogiteri yavuze ko kazovugwa n'uburobe yongera avugwe n'imikeke. Hama rero tugiye hanze y'igihugu naho, tugiye hanze y'igihugu cy'u Burundi nubwo nta bwaba amakuru yo mu Burundi, reka tubanze twikubite hanze gato mu gihugu cya Tanzania. Umuhanzi azwi ku izina rya Kwende Boy, ubu twabamenyesha yuko ari mwarasaba umuhanzi azwi ku izina rya Kiriko yuko yomufasha bagakora remix y'ijya ndirimbo ngahariye, ariko Kiriko yase yananye yavuze ati we Kwende Boy sinokwemera yuko dukorana umuziki. Ikindi nacyo nobanza kubamenyesha, ubu nyene intamba mu rugamba zihejeje gukubita ibitego 7 ku busa umugwi wa FC Barcelona. Uyu munsi Burundi twese dutambe dutarika kwaki intamba mu rugamba zihejeje gukubita ibitego 7 FC Barcelona. Ubu tuvugana ya mini ya mare ntimworaba ingenda meze kweri, ubu mwese mworaba muje ko murabe murandaza kubicisha hano kuri no YouTube channel yanyu, mwebwe mutse kubandanya mubitegereza gushika igihe nzobishirira. Hama tutagiye kure nagira mbanze mpanura ikintu bitwa abamotari mwese ngira ndabahanuye nyimba murimo muranyumva. Maze imisi numva amakuru yuko mwebwe mwigiza abantu umenga sinzi muri kino gihugu cy'u Burundi inda yishubushu umumotari, umuntu yatayishuri ngo vyagize umumotari. Nashaka resa motari mudashaka yuko jewe muhurutura nzorinda kuza ndabirabire. Umviriza umumotari wese akimara kubona kino kiganira akamara kukibona agenda abwire mugenzi we, umuntu tuzosubira kumva mu gihugu cy'u Burundi ngo yateye inda umukobwa ari umumotari, tuzoca dufata tumwaki moto yiwe duhite tumuca n'amande y'imiliyoni 500. Ivyo bitari ivyo wewe umva utobishobora uzoca ubivamo. Nagira renda basabe mwese nimba uzi yuko ejeje kuraba ino video ukabuzi yuko yakuryoheye, ukabuzi yuko ukunda buri muntu wari we wese akina muri Adam Gata TV, ikintu tugusaba ni kimwe: kanda subscribe, like, share, utange na comment kugira ngo tumenye ibyo murimo muratuvuga. Ivyo navyo ukaba wumva udashoboye kubigira uzo buri muraduhiga, ntuzoza urasetswa n'ibintu byacu uzi yuko utadukurikirana, kandi nta kudukurikirana atari uko nyene ko dukandira subscribe. Bitari ivyo naho tuzibonanira. Bye bye.